uno munsi twege ugwaruka guno munsi nta nguvu dufise ivyaranze abarundi baho hambere bro kera abarundi barafashanya bakaja inama n'ingingo urukundo nigo rwabaranga mu maraso be no mu misokoro imico y'abarundi y'ubu ntabwo imeze nk'iya kera bro kumbure tuza twakira abatumire bacana ko bamaze gushika mu isambirizi Ireba FM 91 n'ibice bine kirinda gusaba ubanyakirira turabaramukije batumire bacu tunabani kaze ku isambirizi Ireba FM tusabe mu baramutse ndetse midondo bariko baradukurikirana kaze ego murakoze cyane ubwa mbere mbanje kuramutsa mwebwe banyakubahwa abamenyesha makuru nongera ndamutsa namwe mwese muri ko muradukurikirana aho muherereye hose ego murakoze ego ku mazina je ku izina ry'abavyeyi ni Augustin Hakizimana ariko izina nahawe n'umuziki ni Ogamane Hashka tukiri kuri mwebwe kuki Ogamane Hashka ugakura kuri Augustin ego ahubwo isanzwe ubitoye nk'udubuye iryo zina Ogamane Hashka sinagiye kure cyane ni izina ry'wanje ego nkuko nabibabwiye izina sanzwe nitwa ni Auguste rero Ogamane narikuye muri Auguste iyo Hashka nayo ni abbreviation ya Hakizimana okay turabona inyambaro kiki keri inyambaro zoto tirabaranga ibitako ku mutwe mwizosi ibikwembe cyangwa ibitenge bashatse kwambara nka kujya kuri mbega twakira mugenzi we hano turabakiriye mu bwambi bw'isambirizi Ireba FM 91 n'ibice bine ndabakora dukurikirana biciye kuri wezi 3 akaburungu Ireba FM akaburungu.com ego murakoze cyane turaramukije abariko barakurikirana isambirizi Ireba FM dushimira kandi mwege mwatwakiriye hano mu samirizi yanyu ariyo gwacu ku mazina amazina ijwi ryo izina ryo guhibongoza ni Tyson amazina nahawe n'abavyeyi nayo ni Simplice ni Teriteka ego ati Simplice ni Teriteka Tyson namwe ikibazo catugira camatsiko Tyson ryazananye hehe twumvise ko ari Simplice ni Teriteka ego Tyson ahubwo mbere no babwira neza ko mu karere mvukamo neza na neza ku mutumba ushoboye uza urondera Simplice ntiwonantora novuga ko iryo zina ni iryo zina natanguye kumva nk'igikura banyita sije nagiyise ego Tyson amatwa gusumira ryaje rizana nahe ryavuye kuki kuko urumva Ogamane twumvise ko ari novuga nti mu ncama kijya amazina y'u Havyarimana Auguste ni Hakizimana Auguste Ogamane Hashka mwebwe ryazananye he amatwa gusumira rivugwa ko ryahora ryitwa muri ba papa bacu ba sogokuru hariho abahora bagitwa rero nanje nkuze bari impamagara maze gushika muri UTM mvuga ati rino zina none kubera iki rivugwa nanje kubera iki ntorikorerako bimaze gushika ngaho camvuga ati reka ndarironderera insiguro Tyson rero majambo yose n'impfunyapfunyo y'amajambo ari asigura gerageza kandi urondere ubushakashatsi mu Congereza bivuga trying again immediately for zooming over need for samwe mukibuki futumengo no mucanga tunabibutse indirimbo yabo bazanye irimo umuco wa rap kumbure nivyo bashatse kuja ugenda mukibuki Tyson uruti gerageza urondere kandi ningoga ongereza ubushakashatsi ati gerageza wongere kandi ningoga wongereze ubushakashatsi ni Ogamane Hashka hamwe na Tyson bo batumire bacu mu bwambi bw'isambirizi Ireba mu kiganira karanga ku Burundi mbega batuzana igihugu cyahe baje kutuyagira ko bana natwe gumane natwe urazi ikintu ushaka mbere yuko tutarinjira neza ndakiniye akantu gato twagiye
imico y'abarundi garukira imico y'abarundi 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 bwira abo bana bicare ngaha mbanze ko nza ndababwire ivyaranze abarundi baho hambere bro kera abarundi barafashanya bakaja inama n'ingingo urukundo ni gogo baranga mu maraso be no mu misokoro imico y'abarundi y'ubu ntabwo imeze nk'iya kera bro kera wasanga ku mugoroba barindiriye ko bahisha bari kuzika bakuru n'abato babacira imigani n'ibitito ariko ubu ntibikinabaho byasubiriwe na televiziyo imico y'abarundi garukira imico y'abarundi 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 basogokuru na banyogokuru bari intwari ni kuri ndabarahiye nta mafaranga yarahari ariko ibyo bashaka babiro kuri kwamye baraguzanya udafise ibi akabihabwa n'ubundi kanatsinda umubano wabo waruryoshye kurusha n'inyama y'ikindi je Tyson fise inyota be n'indoto fise inyota yo kurya umutsima ucumbiwe mu nkono fise inyota yo kurya imboga zikaranzwe mu kazihebe fise inyota yo kurya ikiremve amatugu hamwe n'amasoro fise indoto yo kugwara grippe nkakira ntamizibi ninywera mufumbe giti gicuncu hamwe n'umuhengeri fise indoto yo kugwara inyonko nkakira ntamizi binini ninywera muravumba umutini hamwe n'umubirizi turekane n'ama big boy muze dutamba gasimbo turekane n'amasalsa muze dutamba amayaya mbere binashobotse tugarukane umuganuro mbere binakunze tugarukane kiranga ati mbere binashobotse tugarukane umuganuro kiri nimba ari umunezero ngize uno munsi ndageze umunezero rero cyananchanze nariko numva nyene ni ba Fabulous bazazana ibintu byabo hariya na Bface ariko rero ugiye amajambo neza nakaranga kingendera twababwiye mu karanga hati tutazobazanira umunezero uriyo mu nkundire no kuri byazananye kugira mwiyumvire yuko no mukaranga navuga ati no mudiho ushaka gukorayo kandi mugatanga ubutumwa neza kuko ushize mu mudiho wa rap utanga ubutumwa bwinshi mu mwanya muto icyimvyo caje gute duhiri ku mico y'abarundi ijambo imico y'abarundi kugira mwiyumvire mwandike indirimbo imico y'abarundi byaje gute kugira ngo muce muyumvira muyishire mu mudiho wa rap naho nyine byaheze bikagenda gute ego cyane murakoze kwico kibazo nshiza ubwa mbere ho nta murundi numwe atazi ubuzima tubayemo hano mu Burundi namwe byo murabizi imbona kazoza uburundi bwihaye kugira ngo bikunde bushike mu iterambere imbona kazoza dufise nuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2060 naho uburundi butegereza kuzoba buteye imbere rero uburundi ntabwo bwotera imbere twirengagije imico n'akaranga ego ni nayo mpamvu nyamukuru yatumye twiyumvira kwandika iyo ndirimbo imico y'abarundi akabazo kamatsiko cameza nkagira hagati ya Tyson na Ogaman Hashka ninde yiyumviriye kubwira mugenzi we tidukore kino gikorwa musanzwe mukora nk'umugwi canke mwese akora ku giti ciwe oya ntabwo turi umugwi umwe wese akora ku giti ciwe aho byavuye je kwanza nije nkuko indirimbo ari yiwanje nije ntegerezwa kurondera uwo tuba twarayikoranye nije namurondeye rero ndamubwira ati igikorwa mfise kimezuku none ubona two gikorana hamara heza arankundira birashikarira aho tuja kuyikora ikaba ubu ihari ndamunganiye cyatumye kino gikorwa gishobora kuboneka kugeza ino saha novuga ko yarumvise ikiganiro nigeze kuja gukorera mu Samirizi sinzi ko vyemewe kuvugira Samirizi na kibazo Samirizi ijya Samirizi ishikirwaruka y'umukamenge RTBB RTBB Radio Colombe nari nabaye mutumire mu kiganiro nyene kivuga ico nakaranga nkuku arumva rero amajambo nakoresheje amavuga ati yamara twoshura kugira ico dukoze kubijanye n'imico y'abarundi hama hari kibazo mwari mwabajije na Gisino Gatatu ndakivuze ko bavuze imico nakaranga ku Burundi aho twomenya ko ni twovuga ni nkinzu iri mu rupangu kuko tuvuze imico n'imigenzo
y'abarundi ivyo biri indani hariho ikintu kibisumba byose ari akaranga tuvuze akaranga ku Burundi twavuga ni nka tuvuze keshi barakunda kugusabatizana karanga muntu yawe tuvuze rero akaranga ku Burundi tujya tuvuga nk'agiye habanditse izina nandi habanditse amatazirano rero twofata izina ko ari umuco hama amatazirano umugenzo rero akaranga novuga yuko ariko kabyara byose kuko byose umuvyeyi wa byose ni umuvyeyi wa byose byose atakaranga nta na kimwe wo buri mwamaze kubumva ni Ogaman Hashka na Tyson ati byose atakaranga nta na kimwe wo buri tukugendera imico yacu neheza keri mbega mwaririmbye umudiho wa rap ego mbega n'izindi ndirimbo zanyu z'akaranga zoba ari rap nyene canke zoba nyene zigenda kuryo dusanzwe tubimenyereye nyene mu kirundi bukebuke mu bisanzwe nka jewe ndi umuririmbyi sinca mvuga ati ngo indirimbo zose ngo ndirimbe z'akaranga ndafise ubundi butumwa mbashaka kubwira abantu indirimbo rero zindi fise y'akaranga ni izindi zerekeye ubundi buzima dusanzwe tubayemo ku kijanye n'umudiho ico no kivuga ko buryo umudiho urabanza ukiyumvira ubwa mbere ava yuko wandika imbere ko wandika mbega ubutuma ngomba ntange ndiko ndabwerekeza kuri bande bari hehe no bigereranya nk'ubu dufate nk'akarorero uri kuratanga amatangazo canke ugomba gutanga ubutumwa nko mazino quartier ngahe Bujumbura zivuga igiswahili ngaha mu Buyenzi nizindi ahantu heshi basi havuga igiswahili no cugenda gutanga amatangazo ari mu rurimi rw'ikirundi mu gihe abahari bavuga igiswahili canke no ushobora gutanga nk'amakuru y'ibintu bigezweho ubirungike hari ya ruguru udaciye muri ninde kuko beshi bumviriza RTNB rero novuga yuko uburyo bwo gutangamo information amakuru rero twego no mudiho turabona uragira ico ufashije kugira dushikire ukunzwe na benshi ukunzwe na benshi kugira ushikire ugwaruka narirya turi mwinyurana ya kuno kuntu imico iriko iratera gabanuka twisunga imico mva makungu ari kibazo mwavuze ati utayi imico canke akaranga k'umuntu ni karanga muntu yiwe avuga ati imigenzo n'ibindi bigiye bitandukanye bigera biherekeza ni nka bigize usanga biri muri karanga muntu amazina amatazira naho yavutse yagize niki ikibazo cemeza nkagira ubwa mbere nticumva kino gikorwa cyane jewe nararyohewe navuze ati wow no mukaranga burya hariyo bya bintu tuja kurondera nivuga nti muri profile cyangwa secular music abyumva cyane mwoba mubaye abambere bakoze umuziki kama urimwo rap ikindi kibazo ca kabiri mbega hoho nkuko musanzwe mubizi ko karanga ari karanga muntu y'umuntu biremeye ko umuntu akora rap mu mico mu ndirimbo z'imico n'imigenzo ivyo ico no bivuga ko murabizi mwa bino bikorwa byacu by'imyidagaduro hariho ibintu biba bisanzwe bavuga ati kino kintu cyotegerezwa kugenda uko ariko nikimena vuga mu gutanga information hariho utanga information aririmba undi agatanga information yigisha kujya hari abanyeshuri dufate nkajya muri amashuri y'intango muri maternelle hari gihe bigisha bigisha nyine bisanzwe nkuko turiko turagani nigihe banyuzamo bakashiramo bakaririmba ariko bariko barigisha rero ivyo byose novuga ni uburyo bwifashishwa kugira dushobore gushika ku mitima yabo tuba dushaka ko information ishika ati ni bumwe mu buryo bwifashishwa kugira ngo batange ubutumwa ku bari genewe gushikirwa n'ubwo butumwa uwo ni Tyson tutandukira kuri Ogaman Hashka nimwe mwazanye icimve cyo gukora imico y'abarundi mwavuze ko muri mu mbona kazoza ya nyine cubahiro mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yuko Burundi dukora cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye Burundi tukagira Burundi bwifashe 2040 Burundi buteye imbere 2060 kugira wandike wabuze ko usanzwe urimba imidiho igitandukanye n'indirimbo zigiye zitandukanye kugira wandike mu mudiho kama byagufasha umwanya ungana gute biraheza bikakorohera nko kwandika mu yindi midiho usanzwe wandikamo nyandikire byafashije ingana gute mbega umutura ico ciyumviro Tyson yarakorohereje kugira ngo ibikorwa bije kumungiro kukijana muri studio bucakiriwe gute na producer nawe turabona ko cyakoreye amasanamu hoho byagenze gute tushaka musangize agakuru gato
bwa mbere ho jewe nabwiye ko nsanzwe ndi umuhapera kandi nkongera nkaba n'umunyeshure niga igisata c'indimi rero kwandika iyo ndirimbo niga mu mwaka wa mbere kwandika indirimbo y'imico y'abarundi ni ibintu binyorohera kuko biri mu byo dusanzwe twigishwa mu ishuri ego hama Tyson kweri reka ahubwo ndanamushimire ntabwo yangoye no kuri ntimumire umuntu agihera ego ntimubwira ico kibazo ciwanje cuko twokorana ino ndirimbo imico y'abarundi nukuri yacakiranye ugweze ego muri studio naho nkuko bisanzwe ugenda ufise amahera kugira mu recording rero twagiye igituma ndakubajije gutyo aba producer barotandukanye ushobora kugenda utwaye uburyo bwawe ariko igikorwa cawe kikamara imyaka 2 ni challenge mwene izo mbogamizi bagenda barahura nazo ego ivyo bibaho navyo ubwangu kino gikorwa c'amazigi kingana gute mu gikoni uburyo bwarasohotse muri studio novuga yuko yamazeyo nk'igihe cindwi ego ariko arayitunganya kubera naye nanabimusavye yuko indirimbo ndayikeneye vuba yaravyubahirije nawe ego bega twumvise ko mwisunze cyane ku mico y'abarundi ubwire musohore iyo ndirimbo twumvise irimo amajambo menshi akomeye menshi harimo n'aya kera mwayisohoye mwisunze ko abenshi batakaje imico beba bayitaye mu buryo bwahe na cyane cyane ko mwerekeje kugwaruka cyane ego namwe nivyo musanzwe mwibonera aho mubaye murabona yuko ugwaruka guno munsi dutandukanye cyane n'abaho hambere aho twofatira na cyane cyane ku mvugo eka no ku nyambaro umwana w'ubu nta mu kuvuga ijambo ntiyoburamwo bwa bujambo ngo yo bro ya man ibintu nk'ivyo ariko kera nashatse rero nerekane akarorero k'ubuntu bubi bugenda bubaho niyo mpamvu bako kajambo nagasizemo ego mbega twumvisemwo ngo ikiremve akazihebe hariho abantu tuba dutahura ayo majambo y'ikirundi mwavuzemo ikirundi cishigiye gisoba abantu mbega ikiremve mu kirundi ciza ni igiki aho gato ico novuga kw'ivyo iyo ndirimbo murabona yuko igizwe na verse zibiri verse ya mbere ni yiwanje Ogamani ya kabiri nayo ni ya Tyson kandi buri mume wese yari yandikiye buri verse yiwe yaririmbye ndibaza nk'ivyo ndazi ko biri muri verse ya kabiri so mushobora kubyerekeza kwa Tyson natubwira ikiremve icari cyo ndabashimire cyane ikibazo ciza mu mbajije by'ukuri je murabona ko hanini nahagaze ku bintu novuga bijanye n'ubuzima ari byo beshi bita santé kuko no munsi turiko turashikirwa n'ibibazo bitandukanye tukagwara ingwara izina ziriya bivuye ku kungene dufungura kungene dutegura ibifungurwa vy'iwacu rero impamvu yatumye shiramwo ajya amajambo ubwa mbere na mbere murabona yuko narerekanye ukungene abakera bari bafatanye mu nda kungene babuze iki ego nta mafaranga yari ahari ntiyari bwaze ubwabo baragirane ufise ibiharagi uragenda kwa Yves afise ubushaza mugahanahana rero kw'ivyo navuze ati fise inyota fise indoto we n'inyota kuvuga ikiremve ni benshi ndazi baba batakizi nk'aba bariko bararukubu kiremve nyene yumva bivugwa umubwiye kumbura no mugani uvuga gutya ko ntushaka kuvuga nkuko bisigura bagati ngo kugikirembe ucirashe ego rero ikiremve bafata inka kuvuga inka bagakuramwe novuga ati amaraso hari ukuntu baba bazi imitsi bagira bakuramwo batobora bakayirasa nkoreje gutobora no bangiye inyuma y'umuce turimwo ko si muri domaine y'ivyo byo korora bararasa ku mutsi hama bakavuga ati dushaka rero ikiremve kingana uko amaraso akavayo habaro amaraso niyo bita ikiremve bamaze kuyakora akaba ikiremve yakuguguta ikiremve umuntu akiravye
nico kibazo mugenzi abajije yafashe iki kogwa gute icakogwa gute kugira umuntu nubwo atarakibona ciyumvira aca ciha mu maso ariko aratwumviriza ukuntu cakogwa murumva amaze kuboneka ntiyiherezwa uko nyene baragenda bakayateka bakayashiramwo ivyankenerwa rero aho novuga ati ico ni cigwa kirekire dushobora guca dufatanya na biga duhora tuma ngo ikindi kandi ako kajambo kose karimwo ngo byoshe kurusha inyama y'ikindi inyama y'ikindi navyo nyine n'ibintu bakoresha aho hambere niyo mpamvu mubona uno munsi twege ugwaruka guno munsi nta nguvu dufise ntidufungura ibintu bihagije by'umwimerere ego kera bafata ikiremve novuga ikiremve canke ikindi byakogwa mu nyama hamwe n'amavuta y'inka kuvuga harabaho ukungene abakurambere kuko ivyo ego byinshi naririmbye byinshi nagenda ndavyihereza nk'irya miti naririmbye irya general yihereje kandi ndabona ko ikora ni nayo mpamvu nayiririmbye washobora kuyivuga ifashe iki kuba twumviriza arimo abantu bavuga ati ngo imiti kama cyangwa ubuvuzi kama ntaco bufise bufasha mu magara y'abantu cyangwa barundi baho hambere mbega bevuza gute bakanye misase gusa muri make tugiye kukungene abaho hambere bivuza canke bihereza cyane duhagare kuri rya miti wavuze mu ndirimbo uruhizo navuga icivura kumburira abandi bantu bashaka kumvira intara urabona nk'ubumvuze umuhengeri ushobora kuba utazi icari cyo nk'ubumvuze umufumbegeti ushobora kuba utazi icari cyo nk'ubumvuze umuravumba ushobora kuba utazi icari cyo nk'ubumvuze umutini umuravumba turawuzi umutini n'umufumbegeti genda wuzi nk'ubumvuze umutini ushobora kuba utumva icari cyo nk'ubumvuze umubirizi turawuzi umuravumba umubirizi yo nayo mbegi n'umufumbegeti genda wuzi urashobora kuvuga imwe kuri wewe yicaye yagufashije kubyo n'abandi bayumvirewe be yironkwa gute ntituraja kure y'indirimbo yayo ariko kuyironka sinibaza ko za kuyironderera nga asatire cyane hano makariti nyene ni ibintu by'akaranga uja kure y'igisagara niho ushobora kuyironka rero novuga urabona umuhengeri n'umuti ukara ubaba mu muhogo ubutaha nivyashoboka tukagira ikiganiro nogerageza nkazanzanye nkayirondera meme nkatuma ndayituma ko ruguru kugira dushobore kuyerekana umuhengeri iyo umuntu agwaye inkorora isanzwe urumva inkorora isanzwe kuko hariho kugwara nyine bisanzwe hama kaja ku yindi ntambwe yo hejuru ugwaye inkorora isanzwe uca wihereza umufumbegeti hama bigaca bihera kungene bawukora naho urawubabura ku muriro hajya urubeya ruko radogwa tuzuracisha ko hejuru hama ugahinduka mugacugirane ugaca ukanya ndawuzi ndawubona unyoye ugwaye inkorora isanzwe kuko nko ndiko ndavuga inkorora haro nabatazi cari cyo bivanye na kimwe twavuga imico iri kiratera igenda turi mwinyinyurana ridasanzwe hama rero inkorora yase gukira acagenda gacha bamurondera umuhengeri kugira urenze navuga ati ururinga umurima ururimi ngaha mu muhogo ntivyari vyoroshe rero maze kuwunwa waca wumva umeze neza nyuma y'imisi mike ati waca wumva umeze neza nyuma y'imisi mike keri ndaza urahamenyera byinshi nawe hano ha ego narivyo ndiko ndamenya burya agakorora kari kamaze iminsi kamfasha nuko nta bwabaro nari kubona je bizo ndabwiye turahamenyera byinshi nawe hano ha nafashe nyene imiti yo kwa muganga ariko umva y'ikirundi tuba hafi niyo twari kuba twakoresha cyane gose mbega Tyson uratubiye ko imiti y'ikirundi ariyo nayo ifasha cyane hani wacu hano mu gisagara dufatiye ngaha ego yoba idandazwa canke inahabwa n'agaciro ku rugero rungana gute hariho umugani w'ikirundi bavuga gutaza umuti awu nyako ega n'umugani rero muri make kandi murabizi iminsi yose abantu benshi tuba dushaka ibintu bitworohereza kwihereza umuti ukugwa neza
akenshi iyo ugiye kwivuza bakaguha mu diyakini urazibona zaravuye ku isoko zige dufate basi kinini basi buri binini za temetere imefantile bijya uheretse ukumva nyine rikora nyinyirwa meme no ku ugasanga urahatswe no kuyogwa umuti uvura ubukaze ego turi hani Bujumbura ariko no kubwiza ukuri jewe nta mezi abiri yohera ntihereje umubirizi ukura hehe hani wacu umubirizi uruzuye hamwe isagara biruzuye kandi umubirizi uvura novuga malaria bwa mbere namwe ko na jewe nigakenza kwivuza malaria namaze kumva ko ari malaria umubirizi ndawihereje acahera imisi myinshi nasubiye kumva ubu rero niwe nzihereza nasura kora malaria mwamaze kubumva abatumire bacu ni Ogaman Hashki Tyson abanditsi b'indirimbo imico y'abarundi nimba mukeneye ba Fabulous mukaranga mukeneye ba Big Face ba Monago mukaranga barahari abantu bino misori gira kuri 2 ino mikangara barashoboye kabisa tugaruka kuri Ogaman Hashka ikibazo cy'amatsiko naciye ngira wavuze ko ukiri umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu gisata c'indimi mu mwaka wa mbere ikibazo cy'ingira cy'amatsiko gute ubifatikanya gute ibikorwa by'ishure hamwe n'ibikorwa byo navuga nti by'urugendo rwo kuririmba indirimbo kamba ubwa mbere ho turazi n'abandi ba peti bagiye batandukanye baba bataririmba arashobora kuba yiga ariko ku mugoroba ukamubona ariko arakina football basket kanibindi nanje rero mu mwanya nogenda gukina football je nkora kwandika uwo muziki yego ucukora kwandika uwo muziki ariko turazi ibikorwa by'ishuri abavyeyi canke abaryango benshi bahimiriza umwana wabo canke umwe mu baryango babo bakabahimiriza ishuri ugiye mu bitandukanye n'ishure baca kugira ati uri kuratara intumbero ibyo nta makamaro bizo kumarira kugira ngo ushobore kubereka yuko utari kuratara intumbero heze ukabyigenzamo gute ubwa mbere ho nuko baba babona no kwishure ntegerezwa kuba ndonka amanota meza nkamenya iyo rero umenya sinibaza ico tuma bavuga ati ngo hebo uwo muziki kubera nta ntambamye baba bawubonamo uteye ego tugiye twinjire rero kuri navuga nti ku gace ka Tyson yakavuze ko agace kawe imyandikire yako ivugamwe iki washatse gutanga ubwahe butumwa ego je hariho nkaho navuze ati kera barundi barafashanya bakaja inama n'ingingo urukundo nibwo rwabaranga mu maraso no mu misokona ego nubu baraja inama n'ingingo ariko rero burya uko kuja inama n'ingingo babikora gode kera hariho ibintu twumva ngo guhinda ikibiri nimba jewe mfise umurima itongo rinini ngiye ati ndaririma umwanya munini ndi jenyene ariko tugiye hamwe tukaja hamwe tukakora turi benshi tuharima mu mwanya mutoya rero niko kwa kuja inama n'ingingo bagira kera ariko ubu baravyirengagije buri muntu wese ashaka kwikorana ego niko no bivuga mu ncamake niza ingaruka mbi zikaza mu gihe mwese ashatse kwikorana ku gatwe kiwe ubwa mbere ho iterambere ririkwega ego iyo wikoranye urumva ibintu wari gukora mu mwanya mutoyi muri kumwe n'abandi bica bimara ya ntumbero dushaka gushika kurumva ikigenda yikwega ariko hamwe twese twoja hamwe tugakorera hamwe nta nkeka yuko mbere n'ijya myaka twihaye yuko iterambere tworishika ko ava yuko twashiga ego ati ntankenka yuko iterambere twoshika ko mbere yuko nakijya kiringo twihaye canke nyene icubahiro nyene iteka yadushize imbere twogishika ko hakiri kare ayo namwe mu majambo ya Ogaman Hashka abanditsi b'indirimbo imico y'abarundi mu nyongere twinjiriye kuri hajya kantu je nashaka bitwizije ko abantu bumve yuko hari ubudasa sivyo gakeni bumve ko hari ubudasa n'abandi bahereze ngo hari akantu nkunda ka mpore n'abahe tugira dushiremo kano navuga nti uno muriho mu yitsangure kuva ku ntango gushika kwikiritso nje nanje namaze kuba umukunzi wayo kubi tuyitera ku ntango gushika kwirizo tuza tuyumviriza
abona ko igikorwa cabo kimaze navuga nti indwi zigera kuri 4 ku rubuga rwa YouTube kwa kimaze kurabwa n'abantu bajana 432 mu Nyaragasi ku rubuga rwa YouTube ni misori imikangarigira kuri 2 Ogaman Hashke hamwe na Tyson indirimbo ni imico y'abarundi twagiye tugenda mu mujyi w'igisahire kuva ku ntango garukira imico y'abarundi imico y'abarundi garukira imico y'abarundi imico y'abarundi garukira imico y'abarundi imico y'abarundi garukira imico y'abarundi bwira abo bana bicare ngaha mbanze ko nza ndababwire ivyaranze abarundi baho hambere bro kera abarundi barafashanya bakaja inama n'ingingo urukundo ni gobwo baranga mu maraso be no mu misokoro imico y'abarundi y'ubu ntabwo imeze nk'iya kera bro kera wasanga ku mugoroba barindiriye ko bahisha bari kuzika bakuru n'abato babacira imigani n'ibitito ariko ubu ntibikina baho byasubiriwe na televiziyo imico y'abarundi garukira imico y'abarundi 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 basogokuru n'abanyogokuru bari ntwari n'ukuri ndabarahiye nta mafaranga yarahara ariko ibyo bashaka babiro nk'ukuri kwamye baraguzanya udafise ibi akabihabwa n'ubundi kanatsinda umubano wabo waruryoshe kurusha n'inyama y'ikindi je Tyson ifise inyota be n'indoto ifise inyota yo kurya umutima ucumbiwe mu nkono ifise inyota yo kurya imboga zikaranzwe mu kazihebe ifise inyota yo kurya ikiremve amatugu hamwe n'amasoro ifise indoto yo kugwara gripe nkakira ntamizi binini niga niwe mufimbekiti gicuncu hamwe n'umuhengeri let's go ifise indoto yo kugwara inyonko nkakira ntamizi binini niga niwe muravumba umutini hamwe n'umubirizi we turekane n'ama big boy muze dutamba gasimbo turekane n'amasalsa muze dutamba amayaya mbere binashobotse tugarukane umuganuro mbere binakunze tugarukane kiranga imico y'abarundi garukira imico y'abarundi 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 gituma fashaga kanyana ndikisonga kugira nawe uheze bitahure hari ivyo mbona nkaca maramara nkiyumvira mbe noba ndiko ndarota kubona umwana bereka igonda abavyeyi nibitera soni wallahi umvirize tekereze twicare twivukiye twapfuye dutereze amaso imbere twibaze mbe turiko tugana he birateye isoni kubona umuvyeyi w'imyaka 40 yambara nk'umujene Ogamani na Tyson twashitse mwirebe je kunagura imico n'imigenzo byaho hambere abatabiza gashinge musabwe kukagumiza hamwe nikuri megahese 91 n'ibice 4 gira kinga abandi nabo ngo nabaserukizi nibaze barabe burya twe twambaye impuzu z'ibiti lega byakaze nayive burya tanguye gutwenga kero mu kiganiro cyose cyohera barapfa urumva birarenze umunezero ni wose mu bwami bw'isamirizi ire bafa 91 n'ibice 4 abasore barashoboye keri amashugwe na turayabahereje ibikorwa amashugwe yabo hari amajambo amwe mu gitero ca Tyson cingira amatsiko yo kumubaza ikibazo wavuze ati ndafise indoto yo kurya umutsima ndafise indoto yo gukira nuvuga ni nkorora canke igicuncu izo ndoto ubona zizogaruka kuko umuntu afise indoto abafise iyerekwa yuko ibintu ashaka kubishika kubwaho na bizogaruka ko bavuze ko turari mu ntambara yo kutsimbataza canke kugumizaho imico n'imigenzo ariko haza n'indi ntambara yindi mico mva amahanga umeshaka kuza kutwinjiriramo tugarukane muganuro tugarukane kiranga n'abantu bavuga bugiye gupfumura ndoto tuzozishika murakoze kandi ndabashimire niyo mpamvu hamwe nakoresheje inyota ahandi naho indoto ivyo bintu biratandukanye inyota ivyo ni bintu n'ubu biraca hamwe biracakoreshwa hariho abakicihereza umutsima ucumbiwe mu nkono sinzi ariko ni bake
hama mvuze mfise indoto ni ukuvuga hajya ikintu cyose kugira ugishikeko urabanza ukagifita indoto yacu umaze gufita indoto yacu uca ugerageza guharanira ivyari mu ndoto yawe rero mu gihe mbona ndiko ndaraba nk'ubuje ndi kumwe na Oga tugaca turonka nk'abandi bantu nka 10 bameze nka Yves Karekezi hamwe na Kelly ndabona neza yuko vyokoroha gose gushika kwizo ndoto hategwa akamu bandi bavyirengagiza sivuga Kelly hama abo nabo bariko bakora iki kugira bahimirize gugwaruka murakoze cyane muri make kugira ibi byose turiko tuvuga ko ari indoto bishobore kuranguka bisaba novuga bisaba umuce munini ko bagira ico bakoze aha bavuga mu kirundi ati umwera uva ibukuru ugakwira hose rero bisigura iki twohera hejuru mu burongozi bwo hejuru aho ndavuga ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo iby'imico n'ivy'imico kama nibo je numva ino message yo bashikako barabe ikintu babongereje mu gushigikira abanyakaranga bagerageze kurondera ibikorwa bihuza ivyo no kwita mu kinyamazuru ajyama evenement makunda kuba amasabukuru baze baragerageza basi habamwe umunyakaranga umwe erega Yves burya uno munsi novuga ati kubera uno muco mva makungu amaze kutunyegeramwo abantu tujana nibije ikigezweho ikiri kuri hit ikiri kuri TikTok niko ama challenge akakorwa ku zimbuga hwaniro zi niko babivuga rero mvuye kubwo bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ivy'imico kama no chanza ku ba journaliste aba journaliste mwe mufise uruhara ntangere mufise novuga ibice 80% ego kugira igikorwa kiboneke hasabwa inguvu nyinshi mugenzanje yabivuze kuko urandika ubwa mbere na mbere ufite indoto hamukandika hamukaja muri studio kuri codinga hamukaja muri tournage ibyo byose ni ibintu bivuna ni ibintu bitoroherezanya na bukebuke rero ivyo bimaze kuboneka mwe mutarimwo ntaco twoba turi aba journaliste kandi namwe aba journaliste mutarimo natwe ngo tubeho ntibikunda rero no kuvuga mu gihe mwe mwo bifata mugaca mugerageza hakabaho ubumwe gukorera hamwe mukadushigikira nk'akarorero nk'ubu hano dufate hano mu gisagara ca Bujumbura amasamirizi ahari ni menshi kandi buri samirizi usanga ifise ikiganiro nk'iki c'imico rero nk'ubu nka mwege muciye mukreya nka groupe ukavuga ati iyi ni groupe y'aba journaliste mu bijanye n'imico n'akaranga aho bizoca biza gufasha hehe guhanahana yama message kugira ze gushikira abanyagihugu byoroshe rero mwege novuga ati muri mubotuma zino ndoto dufise tuzishikako rero mvuye kuri mwege aba journaliste ndacashobora kuza kandi kuri twege abakozi dukora ibikorwa byo kuririmba nk'ubu ndabona yuko vyo bari vyiza cyane habaye nk'igihe dusanga tuje mu kiganiro tugahurira n'abandi banyakaranga nka 200 canke 30 tugahurira mu kiganiro turi bamwe ivyo navyo biza kudukomeza kuko murabizi ko ico unyishuriye zimwe mu ndoto zanje niko ndategekanye ndafise indoto Kelly zo guhuza inatana amagabo guhuza Fajos Bruno nkamuhuza na Tyson guhuza Alfred Nkunda abantu nkamuhuza na bamwe n'Imana izo ni zimwe mu ndoto nanje umenyesha amakuru wakaraka ego mubanda rero ivyo bimaze gukunda niko mvuga ati ubumwe nkuko nanye nicubahiro baduhamagarira gukorera hamwe kugira dushobore gushika ku iterambere burya novuga ati umuziki si ikintu bishoboza urumwe ego amafaranga arashobora kugira ico afashije kugira utera imbere mugabo nubwo yafite atabantu ufise
ntacyo ushikako kandi naho nubwo ufite abana ataburyo ufise naho nyine ntacyo ushikako rero ibyo ni ibintu byose biba biri kumwe bitavana ego je ico nico mbona gikorewe ko twoshobora gushika ku ndoto twa dufise nico nicabona gikorewe ko intumbero yoshika kure hacane hashoboka turabona ko tukora tugana ku musozo w'ikigana ariko keri tuza twumviriza indirimbo nyezina batayivugiyemo ico twahamagarira bariko baratwumviriza biciye kuri 91 n'ibice bine no kuri wizi 3 akaburungire bafama kaburungu ko ikigana nakaranga ku Burundi Yves Karekezi Keri niyo baho batumire ni Ogaman # Tyson akaryoshe ntigahora mwitsama ariko baratwumviriza biciye kuri FM 91 n'ibice bine tuza dushimira ino misore canke namikangara ikiganiro cari kiryoshe cyane kimwe mu biganiro nkoze njyohewe kimwe mu biganiro nishimiye cyane turabashimiye kuba mwitavye ubutumire bwacu turabashimiye cyane kuba mwanditse igikorwa nk'ico kimeze neza gitanga ubutumwa tubipfuriza n'amahirwe masa muri kuga mugiye gukurangura bukurikira natwe turabashimiye cyane ndagushimiye cyane kiri twakoranye neza ndagushimiye nawe Yves Karekezi ndashimiye n'abatumire bacu bugira kandi ndashimiye kandi abantu mwese mutigeze mutiriganya agashinge kanyu nubwo hari byagoranye ariko ndazi mwagumanye natwe hari abatwumvirije batekereje hari abatwumvirije kumbure bazakugira ico tanze mu bijanye n'indirimbo y'imico y'abarundi ego turabashimiye cyane mwese muri rusangi nike niba hamwe na Yves Karekezi mwari kumwe mugana akanga ku Burundi areka nkenguruke cyane abatsumiri bacu abanditse b'indirimbo imico y'abarundi Ogaman # ari kumwe na Tyson twababwiye mu nyaragatse ku rubuga rwa YouTube imico y'abarundi iri ku rubuga rwa YouTube rwa Ogaman # muheze mugerwe n'ibikorwa bindi bye bitandukanye biriko eka na Tyson arafise imbuga hwanire zose mugene mu mukurikirane ushimye cyane mugenzanje twakuranye neza ndabakengurukira cyane abatenye bakabana natwe nubwo hari twagoranye mu ntango y'ikiganiro ntitwari dusoma ubutumwa bugufi bwanyu ariko twizere ko ku munsi wa gatandatu tuzobana neza